ingorane ziba zigiye mu zindi panike baradodora nimba sinabumva wandajeje nasinziriye en plus harimo umuziki mwinshi so ntibahiza ngo banyumve papa cyahitamo kubomora umuryango muri salo sawa kugira barabe nishyema ko ndinda nca ntayinda ariko abanye bababwira ati keshi yaryamye akunda kwatsa radio basi rero mva bashara bomora umuryango muri salo ntana kimwe numva bageze ko mu cyumba rero niyo numvise mu indi mwitiro numva umuntu mwenga ko aradodagura ku muryango nibibona na cyose ntacyo novuga wabikoze wese Imana imuhezagire kuko yatse kunyicira mama arapanitse umutima ngira ngo ataranagwaye yumva menga ariko arahema dashikana bako ari muvyeyi agwaye nka tansi kushaka kucumuhitana yego ntakubesha ngeze mwisi yuko umuntu avuga ikintu kitarico atamwanya ntigira mpane n'umuntu akwica kweli jewe n'umuntu umva yoreme ntanya ngo fayagize ibi nibi nzi mu mutima yiwanje ko ataco niyagiriza mutarivyo je vraiment sinkibabara mugakera narapanika n'igisusu ntarukica ninda ntahica nibiraje ko kifuza kugabanuka Jean kuvuga ati ndashaka konda ndashaka kubana nk'ubunini rahira kuri kwimana gaso kuva je ajya hose mangi nda muri Tanzania uzumva ngo no mutsingo ni special agura 150 chile 200 chile maze kugerageza nk'imito nk'ibishika 8 kugira wonde yego mugabo byarazi ndabaramukije cyane abakunda Siren Vibes ndabahaye mwiriwe mwaramutse bonjour bonsoir vous allez bien mgiswahili bavuga nabasalimia nyote Lorenzo mwiswahili kicha kikama niyo problem ngeze kuri kamera kandi ndaje kuvuga iswahili anyway je nitwawuzira ko twantu batanje ko abantu baravyishe n'ubwa mbere akaba tukakoresha no gukora ibiganiro surtout ku bajeune canke ku bantu bari innovateur canke innovatrice abantu bite canke abantu bafite no shaka kuvuga abantu ushaka usanga maybe nti mu muzi mugabo barafite no shaka gushikiriza abantu donc turabaho umwanya iri kuri Facebook kuri Instagram kuri YouTube hose turiyo donc nimwibaza ko turi kuri YouTube gusa mushaka kudukorera n'ahandi hose agira bishoboka ko hera bivanye n'urubuga usanzwe ukunda munzu zitatu no musirefise umushitsi se umutumire ni umukobwa mugenzanje mukenyezi mugenzanje umujournaliste mugenzanje mugabo aranturiye niko ndakunda kwivuga kenshi ko arankore mugakora ko yatanguye imbere yanje en plus akora no muri RTNB muvyeyi wa yandi radio ni DJ Fanny bon mu muzeni nka DJ Fanny hari dina bakuziko akiri kubwa akiri nikiriko amabona wandi yine akiri kubwa umeze neza ndashima ndabaramukije mwese mukurikirana Sunrise TV Sunrise Vibe TV ndabakunda cyane ndi kumwe na Ozi journaliste mugenzanje twaguheruka kera tugusanze kuri studio hari umisi ya mbere ukiyugurura oya nitwaguhevye muri iki nje kigira umwanya wacu usanga hari impamvu ubunyene abantu ariyo Imana ashimye ko tugutumira no mu munsi kuko nibaza ko hari ibintu byinshi abantu bashaka kumenya ko hozuma ko tukuronse hari inkuru zakwanditswe ko bavuga ko wapfuye ibi nkuru zitari nandiza kuvuga ku muntu musota kiriho rero navuga ati uyu muntu ndayuzi ko kiriho ko ndabona amastation ndashaka ko ndayabona rero gutavuga bavuga ko yapfuye nibaza ko babikeneye ko umuntu weclaircisa canke umenyesha abantu humuriza abantu kubunzi ba ko Fanny akiri muzima kiriho amatugire nico tubivuga ko gatoya murakoze cyane yego Fanny ndiho kandi nibaza yuko Imana itarabishaka kuvuga ko umunsi wawe urageze nta muntu numwe kuri nosi yashaka kuvuga ati harageze ko witaba Imana wewe atari Imana nyene yabishatse so je vyabaye naravuye ku kazi ndaja muhira numva ndushe ko ndakunda kuvyuka saa 6 z'ijoro ntangira gukora ziko aruba ukora ama editing ama video n'ibindi kunda gusanga mwijoro niho haba hari calme kandi na nzenya connection n'ibizimbutse ni naho ibe yihuta ahubwo iba irazimbutse rero umva ndabikunda rero naravuye ku kazi ndashika mu yacu ndaryama rero ko nari ndushe ndavuga ati nefite charger ikirinjiza nabi ukuntu abatereka ndayizinya gusa telefone niho yeza yinjize neza ca ndayizimya ca ndaryama rero umva niho babiposta
wajyanye Facebook naryamye hama abatelefona abavyeyi banje batangiye kuza telefona papa bamubwira ati ngo polisi hano ngo wihangane ngo nuko bimeze papa aravuga ibiki nihanganamwo ngo niyo ngo twe ngo umvana umuntu bari baziranye ngo je mvuye abana banje bambwira ngo babonye ngo umukobwa wayitavye Imana papa aravuga umukobwa wanje ngo Fani papa cyara telefone ayumva telefone yanjye iracimije mama nawe nyine bamaze kumubwira papa ko bari kumwe acabagira ubwoba rero umva ati umuntu bavuga ko yapfuye en plus telefone ye ikabizimije nibyo imva nyene barapanika baraza homba bashitse nari nugaye baradodora ndi dafite ukunge niyo ngiye kuryama nshaka njyame nduhuke neza nazi radio ingorane ziba zigiye mu zindi panike baradodora nimva sinabumva wandajeje nasinziriye en plus harimo umuziki mwinshi so ntibahiza ngo banyumve papa cyahitamo kubomora umuryango muri salo sawa kugira barabe nishyirema ko ndinda cyangwa ntarinda ariko abanye bababwira ati keshi yaryamye akunda kwatsa radio basi rero mva bacara bomora umuryango muri salo ntana kimwe numva bageze ko mu cyumba rero niyo numvise mu indi mwitiro numva umuntu menga ko aradodagura ku muryango candikangura nafite telefone ya telekomande y'iradio candayizimya ndumva nyene byakomeye ku muryango candasohoka kwa mbwa ntari mwijoro cyane navuga ati de toute façon ntawe uza kungirira ikibisa mu saa 2 ejo candugurura nyuguruye nsanga ni papa ni nyundo na mama ya ndavuga ati bacha bambwa telefone yawe iri he ndavuga telefone yanje iri mu cyumba irazimije yego genda itoshye ndayitora ngindi ndayakizeyo sanga abantu bamamagaye abanyandikira message ni benshi ntudundagura nganda ndabaheze ndumirwa rero umva nkibibona na byose ntacyo novuga wabikoze wese Imana imuhezagire kuko yatse kunyicira mama arapanitse umutima ngira ngo ataranagwaye yumva amenga ariko arahema adashikana bako ari muvyeyi agwaye nka tansi kushaka kucumuhitana yego birishoka ukuntu umuntu yavyanditse waramumenye canke waragize basi na yo kumenya wari uko nabimenga n'ivyo mu Kiswahili sinzi mbari ma media mi Tanzania je no bon turavye suse iyi numero muri South Africa ngikoresha ngo umurundi navyo ibindi navyo twabonye ko ari numero muri ko naragiye muri RCT kugira abashoye kundabirira numero yabikoresheje basanga numero niyo muri South Africa hacagira umuntu telefone ambye ati je byamurinda muzi yitwa kanaka nta novugira nga yitwa kanaka ngo ba muri Afrika y'Epfo rero cyambona nta mwanya mfise wo kubadanya yabigize azomenya ari mana yego ntimwari muziranye oya bro genre ntiyanakwandika nyuma asabe pardon that oya gusa abantu nibo bandungikira amascreenshot bamurondeye bamuzambwira babwira ngo je ngo mwantawe nawe masize mvuge gusa ariko ngo takivuga ngo Bujumbura watekanye ngo mva ngo shavuga ngo rest in peace Jean kwica umuntu birasa no kuba atari karaboneka muri circulation sinzi rero no byumvise uko nyene bandungira ama screenshot yabaye kuri Instagram pendant une période genre ubibona byazungutse ku ma media narabonye no muri groupe yacu turi kumwe twese wa journaliste barabirungitsemwo we wahesa nk'umuntu menga ari pose nta pressure jewe ntakubesha ngeze mu isi yuko umuntu avuga ikintu kitari cyo atamwanya nkigira mpane n'umuntu akwica kweli jewe n'umuntu umva yoreme ntanya ngo fayagize ibi nibi nzi mu mutima yiwanje ko ataco niyagiriza mutari byo je vraiment sinkibabara mbwa kera narapanika gira ngo n'umuntu agize nyandika ikintu je ndibuka bageze ku ari umuntu yigeze kunyandikaho umuririmbyi genre nkishika muri FTNB kwa na niho ntagiye kuzandakira ama video y'abaririmbyi rero hagira umuntu aza umuririmbyi nshimye kuvuga izina nzanira video ngo ashaka ndamucishize mu kiganiro ndavye video mbona quality yabo ngira ni sio kuja ku televiziyo yafashwe ngaho na telefone technology ndavuga ati umva nkubwire ndabona ko ufise talent kandi ubikunda se turabikunda cyo kintu kingoheye mbwiki cyo nkubwira adafite amafaranga yo gukora video nziza tumurondera case uzurabika cyangwa mbari 2000 igihumbi 500
nimba hazokwira umwaka ukwijije basa amafaranga niburi buri urondera aba director bafise amabasi amakamera agezweho bafise ukunira gukora video ifise quality hamuzoheze nge mwaje kwakira video nkinda ipasishe mu kiganiro deja subikiganiro canje nyuma do ndikunda guha kwaje mu bintu bidashoboka fuko ndakubwira ikosa ryawe kugira ugende bitunganye rero ntiyavyakira uko aca kuri Facebook arandika yuko jewe ngo mfise ngo amacakubiri mvuga ngo mvuze abantu mumaze kuja gushika hejuru mumaze gushika hejuru kandi ngo abantu ngo tuzinanye ngo nibo bonyene mvuza ngo nabandi ivyo bintu nkibibona namfise nyere ko bimbabaje icyumva tuntu rengwe suje ntukimbabaza geze kwa deja ino carrière ndaimaze imyaka 8 nashize muri terembe mu 2014 ngo ufise imyaka ingahe yantrete je mfise imyaka 28 wari ufise imyaka ojanje wari ufise 20 ans winjira muri industry umva resi pore sana kwe rero ndageze kuri stade ntaki umutima waratevye urakomera urabigiti neza cyane uvyo ntakibabara n'umuntu ngo fani ngo DJ fani ngo yagize ibinzi mu mutima ko taco niyagirize vraiment aco bimbwira kumba nzi yuko Imana niyo nyibizi ko cyo kintu avuze ko ntagikoze cyangwa ntagize iki biko kandi ndazi ko Imana yishura ishura kutayikutushira iciye kuri je mbwe kishura abikoze ku bandi hari umuntu sije kumuvuga izina niyo gucumumenya akunda kuguposta kenshi ku statut yiwe ico gihe biba bya rest in peace DJ Fanny yanditse ngo nayinzi ko agenda ngo final afisa basi benshi urumva ugaragare no kuri dogere yuko umuntu akora inkuru yo kukwica nuko ufisa basi benshi niko bimeze canke okay tubazanye tusabamisha makuru ozi wonge nunzi ego mama urashaka kubutanzi ndani ja ukabunzi hejuru bafite basi benshi icishire we nka wewe bon just no ngusaba ko sindubona kuvuga nabi Jean bavuga Fanny je nara ikintu ushoje gusanga ufite abansi batavyerekana peut-être ikintu kizokwemeza yuko ivyo ukora bidashimwa okay ugiye kuri rya page ya postinze kiya kintu hariko inkonzo rya muntu ahubwo byaramuzaniye aba followers kuko naravyo post yanje niyo yagize ama commentaire nga mu majana 3 na ugahera kuri commentaire ya mbere isoma nta muntu numwe yigeze amushigikira cyangwa avuga ati arakabona agiye cyangwa aragira iki Chugendura we Mugivyo nta muntu yabivuga mu muco w'ikirundi ubona aho umwaka gutamaze gupfa ucumubwira ati yari intungane sisigaye tumeze tugomba gusumba n'abatanzania ubu yari ibintu byo guhisha ndibuka ari umuntu yigeze gupostinga ati kana karagwaye yabuze amafaranga yo kuva mu bitaro aza ama commentaire yari ahari ntacyo yobona bwo nahera no nagize ikina amajambo mwe nayo abantu ntizigitinya vraiment umuntu arakuvuga ukuri je ndabizi ko abantu tutagitinya boni bamwe mutasoma commentaire je ndasoma commentaire je niki ntakintu cyambere mbonye post ya Ozi nirukira muri commentaire ntara nasoma caption ivuga ibiki mbanza kura commentaire ndavye post y'umuntu ari wese ngaha muri entertainment je nirukira muri commentaire ndakunda ndashaka kuvuga commentaire gushika naho nanje no rero umva muri commentaire urashaka kubona ati umuntu arankwa cyangwa arakundwa nimba ari umuntu akwirobeka ko fine mugabo yagiye kuvyandika ati sivyo wabwo uragapfa wewe urakagira ikikobona nyene ko amakomante gusa yabaye ari uko shira kuvuga rero ngo kana kangwara ngo n'abantu benshi je muri televiziyo y'igihugu turakoze majana 8 nta muntu afite n'ikibazo na Fanny ntwabantu cyangwa niko bibyibushe bamugana akiginye oya bagende umunyamahoro je sikuje ntamwe yafise yo kuyumvira ngo yankwa yako je narumvire icabikuye ko njaba ati none bivuze we ntago ntinyo kugira mbabara vura kuko ndabuzi yuko sijeje aro n'abantu n'abataziranye nawe uzumva yabaduze mu mutwe nibaza ko bafise akantu kariwe muri we kamere kiwe kamurekurira gukora amakomante ku kintu cyosabonye mbwa yarabaza n'igihe atakuvuga utabibona ku maso hari igihe mpora niyumvira iyo muhuye muravugana ntiturigira duhura kandi rero waraje muri anniversaire we mwakweze ikiya gihe yari yadutumiye nka DFTV kandi mwabonye yuko na logo ya televiziyo yari kuri page ibyo rero yajyana aravuga ati ko ntumiye peut-être
nta kibazo yarabonye yuko atangorane nimwe dufitaniye mva mu nyuma ibyahavuye bikurikira byabaye birebire nagiye kuraba uko yabikora kugira ntegure iby'iwanje nyene ncambona mbengwa ibya bindi nyene so unyibukije gato kuri kese nshaka kubaza uri mu fana ari mu bantu entretemps anniversaire yiwe ntazi kwigisha ubusa kwifusha ubusa nka twebwe hano je anniversaire ndashaka kaza nk'abantu babiri batatu ça me suffit mais anniversaire ya DJ Fanny faut ko umenya ko yabaye faut ko wari urubanza faut ko yambara ikanzu apana naho nyene imwe niyambara ikanzu imwe kwa anniversaire yiwe faut ko tumira abantu bakaza bambaye chic hakaza bakagira ama live kuri kukunda guprioriser cyane anniversaire zawe icyambere mba nkeneye yuko ibijumbura haba vibe aba vibe yani umuntu ababaza umutwe avuga nti jewe kuri usiku wa DJ Fanny nzokwambara iki nshaka kwimara ajya makanzozi yambara nshaka kumusumba nshaka kwimara bo habe vibe nyene habe ikintu kivugwa ikindi gira kabiri je mama yarambwiye ko ivuka ryanje ndari nk'uwapfuye so ndubaha cyane umusonje w'amavuko kuko murazi yuko ntago nshobora kuwuhimbaza ngo mpamagara abantu ntabanje guhera kuri bantaho nikora abana b'imfuvyi ikintu wo dutangana guhimbaza ko bari nk'ishimwe ngiye gutanga ku mana hama ibindi byo kajoga mu nyuma kandi jewe uzurabe ntizivuga ngo ntizifuvza ko je nababa baje kuri anniversaire babarishe sinzi kubizi ndabizi ndagushimira nabararishe Kada mara musia femba oya warishe juste ajya mba nkeneye kuraba urugero nico twabimwe avuga ngo bafisa abansi benshi ushaka kugira anniversaire y'abantu bariha barenga 100 uvuga ngo ufisa abansi benshi gute umuntu yaba baje mu 20 kigiye urazi ko atamafaranga 20 Fanny vraiment unatutumira mu anniversaire tunatwa izo franga vraiment Fanny urumva yo ngajya icyambere ubukeneye kuraba urugero rw'ibyo ukora byakigwa gute mu bantu babyakira gute ikindi gira kabiri ni kugira vibe mu gisagara cya Bujumbura ndibaza ko jeje natangiye usiku wa DJ Fanny ko nabandi bacha bakurikira kandi aronyene barababaza umutwe kugira bambare nyene babegwe ku munsi wa DJ Fanny bambe ku munsi ku usiku wa kana umva anniversaire yabo ikindi rega gatatu jewe uravye ndikunda tumenye ko byafashe umwanya kugira umenyekane Fanny abe Fanny ngezina gara kugoye kubaka uri hagaciro iyo myaka rero je keshi urumurabona ko mba nfise abantu nabamyambika bakeneye ko ndabavuga ko ujya munsi kandi ndanabagira promotion baranaronka n'abantu yo baranaronka n'abantu yo ba navuze ati uyu munsi wayiconesheje he makanaka fatero umva kandi umbabarire je umva nija kuburi kurategura kugira vibe guha agaciro izina ryawe kuko urinzi ubona umuntu akubwira ati je makeup ndayigukorera for free muguzo mvuge kandi mbone nakanya ko kubashimira Olenga makeup ariko mbabarire kigana cyawe nakibaza urabona ko Olenga avuze ati nkene kugugira makeup iri class kugira abantu bamenye ko Olenga makeup zandistoroje kandi abantu benshi barabibonye ubuye Olenga abantu benshi baramurondera Lux Fashion niwe nyambisi muzi statu zose urabona ko nawe nyene mu nyuma benshi ngo banyandikira nindi yakwambise nkabarungikira nimero zo nyambise je ni publicité kuko bigenda bibona za Kenya nkabona za Tanzania mu journalist arashaka gukora urubanza guhera ku kintu cyambere guhera ku nzara ataka urufanga rumwe atanze tweho kuki si journalist gusa abo bara prioriser ico bita promotion mugavuga ati umuntu arashaka kunshikanira ibintu kure umva maguha na stock yagusa yose kugira urashaka kumuvuga gusa promotion yanyu rero baba bimeze iyo uheje anniversaire yawe ntibigusigamwe ama date canke imvune je nta madete bisaba kuko deja utaze 20000 wirihiya wifungura nayo urya nayo ayunwa nayo ufungura umva ngaho umva byose wowe burira hendi dura journée nta dépense nimwe njamo kibanza mba nagihaho na decoration bakayikora for free kunyambika mba narose abantu banyambika gwera ku mawigi uskuri wa mugaduru yakiri kubwa wallahi no wera ku mawigi gushika byose baba bakoze ariona salo nga muri ville bagati ngo kwera kunzara tugukorere byose
uze kutuvuga ko twabigukoreye so umva imvune nyabaki umva yozana na he kandi ndatanu rufanga 10 basi nta imvune mu mutwe Jean kuruha nukubaza ko atarabanza numwe na rumwe rutaruhisha je nirusha kundusha kuko uje wese nuwirihiye ico aza kunwa nico aza gufungura bayakirisha avo urazi ko je tawurihira hajya bari hava nk'abamatike kare rero hajya nta na kimwe co nduhisha gusa bishitse keshi mba mfise akabudget kanje bishitse ati ujya muntu yanyemereye kunkora mu mutwe okazi yo cagwara umunsi ubanza washitse foko ni sopa ajya mba nashize pembeni Fani ari mu bantu bakunda ngira make up cyane Jean kenshi tukunda kubona ufise make up ku mafoto ku ma video ni hehe hantu uvuga ati sinshaka kuhaja ntafise make up nje ndubaha kamera ndubaha amafoto ndubahagura n'abantu twifotoze tugira iki ko ifoto y'umuntu nka twebwe amesha makuru abaririmbyi ifoto zishika kure cyane so if you make sure uri présentable bien sûr okay hama ni hehe hantu rero handi uvuga ati anye niba mvyutse niba natsiza agatero ko yana karabero ndashaka kuja nta kibazo dufate nk'ubu ngiye kuranga umuntu agwaye mu bitaro ngiye kuranga umuntu yagwaye nurinduri maragura oya nta effort ujira nta effort ndavuga ati sanze nyumva ngiye ndashyana kuri hospital ndurutse ngiye ndasuye mu muduga Fani uravyibushe wonye vyibushe kuva kera canke je navukanye ibiro 5 n'amagrama 500 ndarose Thank you. Abantu bamaze murazi gusunika umwana w'imyaka w'ibiro 5 5 kilo 5 5 kilo 5 mama chararabo Yesu Kristo même pas kuri césarienne oya yambyaye neza gusa baramongereje inzira rero kuri nari narushe cyashika ntashobora kujya ku mwana ushobora bajya bamukubita ngo arire biranka ko ndira biruka kuzana oxygene mama rero amaze gutora kenge akibaza ko noba napfuye barantibanye ahantu bari bantwaye kugira bashobore kuraba ko bari kipera ubuzima bwanjye ego kandi namba navugize igihe cyose ndashimiye docteur n'interese no yabyaje mama urumva yarakoze ikorinka mama wayo ni mpamvu mama wakunda kumuposta ukunda kumuvuga yarakoze 5 kilo 300 abavyeyi bose muharingira murabizi ngira ntambara murayizi baza kuvyara mwana 5 kilo 5 uvyara w'ibiro 3 wonyene ukagira 5 kilo 3 rero cha wibaza mba nari munini gose nakuze uca wevori uvyibushe ntiwigeze wonda ko akenshi abana bavuka vyibushe bakura bonze oya je sinigeze nonda nabanje nje mvyibushe ndibuka mama yambwira ati wari igikobwa cy'inzobe kivyibushe ciza muno mu rusengero narashobora kwinjira mu rusengero twaje gutaha ndiko narondeza umwana yari kubera bagutwara bagutwara so naje navutse mvyibushe nkura mvyibushe ndagira na sport bazi ko nkina tennis ngoma mvyibushe so gusa icyo nkundira nuko ndi supre ushaka kubona ukumbwa ugatangara yandi supre cyane umva subunini bya bwaje pum pum oya nubwo nagenda kura nuko imyaka igenda ariko ngenda mbona ko konyene nibi hagerege bikagabanuka Jean ukabona ko wataye ibiro jewe nataye ibiro kubiboneka ndi ku munsi mbura umuhisi naragabanutse naragabanutse mugasi nagabanutse nyene wanagabanutse nyene mu maso nyene ukabona ko umuntu amaso arokeye amatama pi ugacuvuga ati umuntu muga maboko ntahaja n'igisusu ntabukije ninda ntahija nibiraje ko kifuza kugabanuka Jean kuvuga ati ndashaka kona ndashaka kubana nk'ubunini rahira kuri kwimana gaso kuva je ajya hose mwange nda muri Tanzania uzumva ngo no mutsi ngo ni special agura 150 chile 200 chile maze kugerageza nk'imito nk'ibishika 8 kugira wonde yego muga vyarazi Jesus urabaza we masefe turange nasigangana ujya bamubwesheje ibyo nayo iri too much genda kugira shirije bijyana byo biri too much muri sindi urashaka kuvuga iki kintu naco nabonye ku iso shavuga ngo cikiri sinzogikora mugabo basanga uragikoze basanga uragikoze mu myaka y'imbere mugabo kandi faut pas juger parce que umuntu wese ku mubiri we arashaka kuvuga ko afite ikintu ashaka guhindura rero mu gihe wagenda vyanga none sifata imiti mvuga nafata imiti ngabitanga hayo niyo abashinwa bampaye ngaha ibinini 30 ibi kugira wonde baje none umubiri wako uri resista cyane ubashaka ubuvyibuhe cyane umubiri wantu ushaka kuvako bana yanje ikindi kintu kigeze kumbabaza narigeze gufata regime cyo gihe bambwiye nze ndajya ngo mashu
ibintu by'amasalade bigaragara n'indimu nyinshi z'indimu nahere ku ndimu zibiri ndaduga gushika kuri 50 sawa ndabigira ukwezi kose ico gihe ari mwijoro ndagwara ntangira kuva ifuro nyinshi mu kanwa banyarukana kwa muganga akinyakira kuri w'akarete arampima araba amaraso ikiyaca abwira abo muhira ati muzanira amata basimba baranzanya akantu suka amata ndakanywa insubiza ingufu ziragarusi ngo yaranguye ntabwo yaragoye agiye kwicwa n'inzara papa yarababaye yaravyigere muhira suma yita kuruti kugira abana biwe bamere neza ngo ndamva ngo umwana ngo yase gupfa kubera inzara ikintu rero cyabaye kanunduza nuko nagiye kwipimisha nsanga ngege ku biro 3 wongeye ku biro 3 nongeye ku biro 3 kuje natangiye tegereje ibintu nipimishijeko cyandaba ikintu cyo ubu sinkija no kumunzana ndashaka kuba narabihevye kiba desu ego ndababara kuko uko ngiye cyane uba mutima babaye ne foro zisinakoze zabaye futi hama sport genre sport nyinshi natation bien sûr bahora ama stati yaje ndakina tennis nawe no muri fédération nationale pour la pratique sportive ngawo wapi hariyo emission marandaba ya Kardashian ya Chloe yitwa Revenge Body iba itangura uza baguha menga bakwantraîner pendant bari 6 mois niwe nyine bagukurikirana umwe bashaka kuzungana nkuko unye pandezo 6 mois ugasanga usigangana haje canke warataye nka 20 kilo uzorondera mu entraîneur umwe uvuga ati je shaka ubu umukoci wanje unkurikirane urumva ndashaka kugabanuka ibiro bingana gutyaye arigiye usanga birakunze urataye ibiro kuko je batwa kenshi bipfa kora ko abari urukurikirana wenyene ugasanga maybe urukuragira iyo ivyo vy'indimu cyako udafite umuntu akurikirana ugasanga kubikora nabi bice bizana ama consequences aho ko yaba ufite umuntu abikurikirana byari gukunda cyo vuze nzokigerageza ndahabi muga nturacika intege umva nyene ko bizokunda yego uzokura tuva umunsi umwe usigara kamisi courage tugaruke kuri DFTV ni televiziyo yawe yari maze igihe idakora fani kubera iki nibaza ko benshi bamenye ibintu byari byabaye jean bya by'ibikoresho ngo barabitwaye byari byo Giston twaswa no kubaza mugabo narakoranye n'igana mugana nari arabisigura avuga ko ngo madamo ya Gino nago n'ubeshi ntigezaza yari societe so rero mva bashaka amapart yabo ubwo bwa mbere je navugana na famille direct mama n'abandi nyene basanzwe kuko sinzi yuko azo uyo wundi yari muri Amerika ashobora kuyumvira kubikurikirana kandi avuga ati kamvugane na mama hamanda abwiye ko izo part zabo 50 ko ashobora kuzibagurira cyangwa ndindire ico decision bazofata rero abantu benshi ntabazi ko ari societe babazi nyene kuvuga ngo kuya kuntu twari mu rukundo tini by'urukundo mugabo bicitse muri tribunal barakurikirana basanga ni societe bacavuga ati OK pour le bien de société turayikida 50-50 bas urumva ko nikorana jenye Jean waraguze izo parts zabo no warazibahaye twaragabuye mwose afise gwiwe okay mugabo cimari gihe turi kurakora ni kwera ko hari bikoresho bari batwaye tutari bwaboneke canke byaragize byaraperturbé na TV yose Jean na DFTV yose hari ibikoresho kuko mvanye sai kumananya nkora kandi turi mu rubanza bavuga ati mukurikida societe tubanza kuzana ibintu byose hama turikide ibintu byose biri mu butungane hama ubunyere mwagarutse kugira mugaruke dabo tubwira mugaruke cangiye ngo atari ko murakora ama feedback yaba kandi twigeze tureka gukora gusa ibiganiro byo ku mateleviziyo araba n'ubundi mugabo navyo nyene byari biki cyane intege mu gusivye ko zitagiye zose n'abantu bashatse guhakinga YouTube channel yanje baragukoreye bakandukira ama email nyene yuko bayigize gusa ku kintu ugasanga mwagize follow mugalo views ntizivaho ziri kwagumura nkaba amazina y'abantu ngo bamasionye ngo DFTV ama email menshi views ntizivaho ziri ama notification ntashikira abantu bagize subscribe wanje ibyo byaraduca intege ugasanga n'abamesha makuru dukorana babaci intege barakora ikiganiro gusanga ama follow nibi kandi content nziza ugasanga kiri ku ma views 200 umva binye bicana intege mwe nuko muga kintu navuze ati
reka dukora uko nyene usivye yuko abatazironka notification tuze turabahimiriza twabwira ati banza widezabone wongere ugire abone. Ntimwarondeye abahinga bavyo kugira ashobore ku narondeye yitwa Tuse araza aramfasha aranambwira ati bizogenda birahera bandanya mukora misi yose mwumvisha ibiganiro misi yose bizogenda birahera. Cyane kubera ko hari ukuntu iyo TV isinziriye ashaka usanga igarutse abantu barayibagiye canke n'isi kuba TV ko mava byatangiye kuva DFTV yugurura. Hariho amezi 2 yatanguye abiri shosho kwazi ivyo byarabe no kuri Buja Hit ndibuka yuko sinzi ko ari akantu iyo umuntu ashyize muri studio cumengo abakurikirana ibiganiro mva bashaka nyene tube bituma twiruka mu ibarabara ntibabarose burose aho ukorera ucumengo barakuvuye ko bashiye basubira kukwirukana kuja kukurikirana abajya abantu baguma biruka mu ibarabara na mu mikro bagiye kubaza abantu mu ibarabara je niko nabibonye kuko sinatahura nabibonye no kuri Buja Hit bari bafise views nyinshi muga igihe Buja Hit irose studio tagiye gukora naho nyene baramanuka ama views na je nuko nyene mva sinzi rero hari gisanga bamushaka iki musugi byo bamushaka ngomuko murahigana bamushaka tugumwe mibarabara nibyo nabonye rero cyo gihe byaraduca intege cyane uko zikiganiro ukitazanura ikaca usanga kuri vision je nibaza ko ikiganiro abarundi ikintu maze kubabona ko bari different n'abandi mu bindi bihugu bien sûr baba bashaka navumbuye ozi urumva na Jean akavuyo urumva ibintu biri un peu posé ngira ngo sinzingira abantu nivyo abantu bakuze mu de propose bashaka dukora ibyo kuvumbura tuvumbure oya nibaze ko umuntu wese afise kuvumbura n'ivyarandiri nuwo muhinga wavyo ntavyo noshobora twarayimuhebeye rero muwamukiye kudushigikira twese kandi ikindi naco nuko nokura badeze mission abantu bashaka kuraba abantu babantu nyene babo umvuza nyundi muntu tumushaka canke chaka tubone ibintu nyene vyo hanze bimwe nyene bamenyereye okay yame des innovation tuzokende ko muhindu tubahindurira umva afanagiye muri studio fo kumubona ko yazanye ikintu gishasha mu moteri intege pana kuza muradusha intege naho rimwe badutera intege bien sûr y'abandi badusha intege fani sinzi ko ubunye mwarasiye gukora sinzi ko ari ikintu wabwira kugira ngo bashobore babone ko DFTV yagarutse baje kuraba ibiganiro bien sûr nabonye emission akora na Fizo hareka ama emission deja mumaze gutangura gukora batara baje kuyaraba ikintu navuga yuko hari ikintu kiba ari passion y'umuntu ndashaka guhera kuvyo vraiment ushaka wirukange umuci intege ugire gute kiba kiri muri we je nkuko nabivuze natangiye kumva yuko nzobumesha makuru ufise 6 ans 6 ans narakora utuntu tunyerekanye ko je nzobumesha makuru tu kandi akomeye kandi ngire media nini ikomeye so rero hari ikintu bari passion y'umuntu ushaka ugire gute udoshaka kuyiheza uko nyene ndibadushigikire badutera intege badukurikiranira ibiganiro kuko TV on house zo kubwira ngo je natanguje TV online ngo kumutahe wa my views nta numwe hari bo babibaza hari ikintu nabonye ama commentaire nabonye kuri Facebook atangyoheye na gato ni nakoze post kuri genre abantu batwakoze post y'abantu bagi abantu bapost ibiganiro byacu kuri Facebook page yabo urumva ndabwira ko c'est pas gentil ko twe twakoze ibiganiro byatubishije nk'ufani yavuye avaza na ma déplacement yiwe araza ngaho kazi muri studio je ndava muhira ndagafutura wa genre hari ama dépenses menshi kugira emission gukora ama montage to ucuteresha ashusho kuri page yawe utavuga connexion yo gupostinga nayo na connexion yo guposta wowe ukoresha meme na n'igihumbi ukoresha kugira ngo gutereshaje hamugacubona ma page nk'atanu agiye rimwe yose acafata atereshaje emission yawe wawe maybe waronse ama views dufate nka 5 wowe aciye kuri Facebook c'est vrai ni y'abarundi presque bo ngaba loko bagura ama book ya Facebook WhatsApp igihumbi ndwi yose baciye bakira biwawe ibazi urumva na ifrazo kugura kuri YouTube urumva rero abantu cyamana mu commentaire abantu ngo ubundi ngo twari cyo bitumari gusa amafaranga tubaya gusa chenye none abantu bibaza ko ibi twese bikora mudashaka amafaranga ndasigurira urumva nta mafaranga gusa ikintu cyambe twa dukunda igihugu ahubwo yamwari mutwe tubikora kubera mwebwe urumva hari abantu bakunda ibiganiro byacu kubige twugaye bo babara
hari abantu biteramisha we niba bita guteramisha urareka kubiraba muga ntutwicira akazi sivyo hako uja kuvya akazi k'umuntu at least uvuga ngo ati je ntavyo nkunda ibiganiro vyabo reka ndeke kubiraba mapana mvuga ati ubundi hose amafaranga tubaha ngo gukura ama views tubaha ama views ni tuyarya turayarya ego d'une autre manière muga mbisigura ko wowe ni wavayo TV nizo cha yugara ibaze wakoze akatangana gute wakoresheje energy amafaranga y'uburyo bw'iwawe burengana amadolari 300 kugira uganye $100 urumva dufashanye nk'abarundi dukundane jewe ni natera imbere nibaza ko ataje ndagombeje nza gashahu mvoza kunyicira akazi kubera iki nivyo novuga uwo muntu yishe YouTube yashaka kuca YouTube zafana usanga ari n'abarundi reki babaje ari abantu bo ngaha jewe barankoreye ko nyene gusa jewe ikintu mvuga ubuye narihaye amahoro nta muntu ndumva yuko ibyo nkora ivyabo mugabira ivyi wawe kandi ivyo atonza biragaruka rero reka ndagushimire Fani nibaza ko waduha ikiganiro ciza twagweruka kera watwitavye wajuberewe merci beaucoup nanje ntamira muri DFTV Entrete nisabira ikiganiro je nagomba ubwo tuvenga cyo muri RTNB ndagukeneye muri RTNB nyene ajya hono gendane nyegeje ego ndabashimiye namwe mwadukurikiranye Imana ibahezagire mukomeze mufata mu mugongo Ozi mufata mu mugongo twese ba DFTV kuko ivyo dukora ni urukundo dukunda igihugu cacu tudukeneye ko ingabirano z'abana bo nga mu gihugu zimenyekana hanze ino munsi nimba yuko hari aba diaspora bamenye bakiriku bakamenya abandi bica ku ma TV online kuko urazi ko twifitiye ama media aguma nga mu Burundi adasohoka mu TV online zishika hose rero mudufate mu mugongo mudutera intege mureke kuduca intege tureke kwiyumvira gucafuzana muri vide kuko nta entertainment yonga nta uvuga ati ndamaze kwiganyamo 30 million nta numwe mu myaka dukoze nta numwe uvuga ati ndamaze kuganya 30 million muri entertainment none ducafuzanye kubera amafaranga tudakuramo twimvira kwicara amafaranga tudakuramo harakane wowe uvuga ati harimwe amafaranga ngira ngo kwicara abantu bo kwicara rero ndukundane duterane intege dufashanye urobonye link ushaka udahuza na Ozi yirungikira abandi ushaka udahuza nanje mugabo ufani twakoranye mukunda yirungikira abandi gashobora kukurana ikiganiro hama dushobore gutera imbere duteranye imbere murakoze cyane mwese mwe kumuradukurikirana ndabakunda cyane nkabasaka ni kuyibutsa abashaka kufollowinga ni kuri Instagram DJ Fanny 257 Facebook DJ Fanny Twitter DJ Fanny 257 na TikTok wari wayibagiye mama TikTok ni DJ Fanny 257 ari aho no nje ndamufollowinga hose na namwe meme no kuri TikTok ndabakunda cyane murakoze cyane ndashimira cameraman we yafashe umwanya wiwe akavunika umugongo ariko yadufata amasanamu meza nk'uku Imana muhezagire vuga amen Tegara ndagushimire Fanny nshimira abantu bose ravye kiganiro nibaza ko mwakwiye mu message mwamenye Fanny ko ari kiri muzima ni muzima sana tena waafya amagara meza acara vyibushe mugabo musengera ati biro afise umutwaro wo gutibiro mukunda umusenge ego rero merci kubaravye emission kuri Facebook kubaravye emission kuri YouTube kubadukurira kuri Instagram j'espère ko emission zo kurikira yimuzo nangene muzoyiraba we love you so much bye bye Siren Vibes TV